twebwe ntituzokwamaho hari izindi generasiyo ziko ziravuka, so ni mu ntumbero yo kuvuga yuko mbega twebwe nitwavamo tuzosigara abandi abo tuzoraga ni bande. C'est pour cela ko ubona urusura rwa Fiare yazingaha nta mahera bampaye bashaka nimba ari cyo kibazo bashaka kumenya nta mafaranga bampaye kuko amashuri aruma kabisa yanjye. Isaac TV bose bahariho amatwi bazoroka atandukanye tutaza kuvugira ngaha ariko bose bazoba prime. Nivyo ikindi naco gusa nuko mwomenya ntavyibagiye muri preselection kubera urumva umuntu azoririmba indirimbo ashaka izo ari nka kapera. Umuntu arashobora kuzana instrument yiwe akaririmba indirimbo ashaka avec instrument ari gitari ari piano umva ivyo bizomuraba. Ego nagomba ngeze ngaho hanyuma namba hariyo ibibazo turaza kuzishura mu nyuma. Murakoze. Jenda General nitwa Mishumira mu bakorego banyu nkabanje mu communication muri no projet nanje ndaririmba. Hano mwabonye abantu batatu musanzwe umuzi musanzwe kenshi mukorana nabo. Hariho Ondimwag, hariho Estanish na Big Fizo. Mwibajije igituma bo bicaye hano kubwo nibo bazogira nibo bazora bajure kandi bazokurikirana abo batowe nka coaching. Ondimwag na nkuko nabivuze Estanish na Fizo bazoba bajijwe coaching muri ico kiringo bazoba bariko barahiganwa ndetse bakita kanama batanga amanota. Ego ikirangamisi naco cyatanguye kuva ku munsi w'ejo itariki 17 z'ukwezi k'umunani aho ejo ariho ku masaha ya saa 12 z'umuhingamo ariho batangura kwiyandikisha. Uno munsi naho urabona yuko twaciye dutanguza igikorwa ku mugaragaro. Itariki 24 niho hazotangura bisigura yuko bafise iminsi 5 yo kwiyandikisha kuva ku munsi w'ejo itariki 17 gushika itariki 22 z'ukwezi k'umunani niho zo kwiyandikisha bisigura ngo gushika ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere itariki 24 niho hazotangura ico bavuze bise selection aho bazokura muri benshi biyandikishije bakuremo abantu 200 gusa bazobandanya ihiganwa. Itariki 8 z'ukwezi kw'icenda inyuma y'indwi zibiri niho hazoca demi finale bafate muri ba 200 bakuremo abantu 10 gusa bazoshika muri finale. Muri finale ikazoba itariki 27 z'ukwezi kw'icenda nabo nyene bakaba bafise indwi zibiri n'imisi 3 yo kwitegura aho namwe hazoca hategekanywa finale. Muti kubera iki twaciye noneho tubahamagara murabizi kenshi twama tuja mu conference de presse twama tuja abandi bantu bariko barategura benshi ngaha tura ama television online ndetse n'ayandi ma television n'amaradiyo. Nta radio nta television online yari bugategura ikintu bugati iyi projet reka ndayitegure hameje si isana mu media igira itegure nagenda basabe nibe igikorwa cyayo twese turakorana twese turabakore kibi gikorwa cyacu twese ejo ntituzosubire kuja mu conference de presse tuja kumviriza ivy'abandi bariko baratubwira ngo tubihayagize alors que natwe dufise ama projet dushobora gukora kandi akaduteza imbere ndetse agateza imbere wa muziki b'abanyabukorikori twama turiko turahayagiza twama turiko turavuga ko dutegerezwa guteza imbere. Nagenza rero mwese muri ngaha mwese mubifate nk'ama mubigira ivyanyu. Murakoze cyane. Reka twakira ibibazo rero. Bonjour, ni Julie Kate Domaine na Deko Number Fam. Jeko tofise navuze yuko umuntu wese azoririmba indirimbo ashaka ariko mu bintu by'amakompetisiyo nkaya turakunze kumva tugira ngo rap umuziki. Ndashaka kumenya mbega muri kompetisiyo yanyu abahanzi banarekuriwe kuza kuririmba kandi bakaririmba rap. Reka twakira ibibazo bitanu then bagira ko bishyura. Natwe dukorera amaradiyo ngo ntabwo ari byaba uko umu artiste ashobora kuronka miliyoni 2 wa mbere ndetse n'ayandi akurikira. Ujye kudushikiriza uko ibintu bigiye kugenda mpagarara kujanye nahije kuvuga yuko bazotangura baririmba indirimbo bashatse mukageraho basabwa indirimbo zabo. Eske ntimubona ko bizohava bigorana mu gihe hazoba hari abazi gusubira mu indirimbo zo hanze na cyane cyane
z'igiswahili z'icyongereza z'igifaransa muga mu nyuma mugaca mubazana mu kiwacu kandi mwari mwamaze kubamenyereza ko boririmba neza abandi kubera iki batotangura baririmba izabo gushika baheze bakaguma muri wa murongo nyene ku buryo bw'uko batazohava bashika ahantu bagira bati mbere gusubira gukompoza ibindi bihava bitugora. Ikindi kibazo fise ni ku kijanye n'abazokwiyandikisha, mwatubwiye ko batanguye kwandikwa mugabo urumva kano kanya turi ngaha kugira ngo tudavuze dushikana ijwi kure bacahe mu kwandika ha ruhande yaho nabo ngaha muri mbere gusa canke no mu gihugu hagati imiryango iruguruye. Ikindi kibazo mfise izi competition zizoba gute zizobera he aho mu gihugu hagati bazomanuka hano muri mbere canke muzobasanga aho basanzwe bari mu gihugu hagati turi ngaha nk'ama media muca muratubwira ico mutwifuza kugira ngo bize bikende neza gusumba murakoze. Hariho ikibazo ca mbere babajije kuvyerekeye hable twebwe nta muntu n'umwe twakumiriye nuko nico gituma murabona ko no muri jury hashobora kuba hari umuntu ashobora kuba azi ivya rap urumva mu gutora jury n'ivyo birimo mu byo twaravye nuko umuntu ashobora kuririmba indirimbo yose ashaka no mu mabiti twakoze hariho izishobora kuzoborohereza kuririmba rap washaka kubavyifuza. Hanyuma ikibazo ca kabiri kuvyerekeye urumva twebwe nide nuko twashaka guteza imbere umuziki no guteza imbere abafise itala bafise izo tala. Hanyuma nkuko twabivuze ari uwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu murabona yuko tuzobakorera indirimbo ama audio. Urumva rero tuvuze ngo umuntu ashobora kuririmba indirimbo z'abandi gusa turabona yuko bishobora kutugora dushaka kumusorera zijya ndirimbo tugaca dusanga peut-être ubwo bushobozi ntabwo afise. Urumva l'objectif twebwe no gushobora gufasha umuntu après competition yuko dushobora kumufasha kugira indirimbo ziwe zisohoke zimeze neza ngire clip nziza amenyekane bishobore kumuha nawe umukate. Urumva rero nico kituma twashatse yuko umuntu yoza kuririmba indirimbo ziwe yandike cyangwa yandikiwe n'abagenzi be ariko indirimbo shasha kugira turabe yuko ico kintu agishoboye. Bien sûr twavuze yuko hari agaformation bazogira agacoaching muri finale nuzoba yasohoye indirimbo yarinivye indirimbo yiwe itameze neza nko muri demi finale twizere yuko muri finale byazoba yanditse akabifashwamo n'abantu basanzwe babizobereyemo ashobora kuzoba afise indirimbo yiwe nziza. Muri preselection kuri muri preselection turashobora kuronka abantu 100 amajana 200 amajana 3 itwacha tubabwira bose ngo bazane indirimbo zabo. Nico gituma rero muri preselection itangura twemereye yuko abantu boririmba indirimbo z'abandi. Urumva namba ukaze kuririmba indirimbo z'abandi nuko uko gukara kwawe kuzogufasha gushobora kuja muri event. Urumva nico twagize. Ikindi kibazo naco kuvyerekeye abandi biyandikisha abantu bo muri meri gusa media online. Ikiza cyayo nuko dushobora gukuvura igihugu cyose. Abantu ba ruguru bose baratumiwe gushobora kwiyandikisha ariko kubera ari nka projet pilote dushaka kubonye ko ari première edition dushaka kuzobandanya uburyo bwo kuca tuvuga ngo tuduge ruguru kuja kubarondera turako bishobora kutugora na biro ya Keza ihela ni hajya niho turi. Urumva umuntu yandikisha tuzobaha adresse neza kugira bashobore kumenya ahantu bizobera. Urumva bizobera hajya ariko bizoba biriko biracana online bisigura yuko twavuze ko tutazokwikumira si ibintu by'isaramu gusa. Urumva n'abandi bantu ayandi ma media yifuza gushobora kubicisha ku mbuga zabo barahawe ikaze. Urumva twabiteguye ariko dukeneye yuko ku ma media yose online bishobora kuhaba kugira babone yuko natwe dufise ikintu dushoboye kandi dufise ikintu dushobora guterera ku gihugu cyatwibarutse. Ikintu ahantu rero biyandikisha kwiyandikisha ni kuri Facebook na Instagram kwisanamu umuntu agiye arashobora kucabona ukuntu ashobora kwiyandikisha n'ibintu atanga. Hanyuma nizo nizibiri ego uko ni kwisana ni kuri Instagram no kuri Facebook.
Isanamu media. Isanamu media. Merci. Ufise ibibazo turaza gutanga inimero za telefone ashobora kubariza ku bibazo zisanzwe ziriko ariko nk'uzikeneye arashobora kugenda zijanye kugira umuntu afise ibibazo byo kwiyandikisha agira umuntu amufasha hariho umuntu abijejwe ngaho murakoze. Hari wabajije ngo warubajije ngo mwaduhamagaye kugira ngo dufashe iki. Nibaze yuko nabonye amaradiyo ashobora kuba kuvura gushika ruguru, nabonye amateleviziyo akuvura gushika ruguru. Nibaze yuko hahandi twe tutoshika mwebwe muzohadushikira babwira ati karibu muyandikishe kuko impano n'iziri Bujumbura. Impano n'iziri Bujumbura ziri na ruguru ugasanga umuntu hariya hepfo hariya kure cyane niwe atahanye iryo higanwa ntawe ubizi. Hanyuma ikindi mwavuze muti hariho uwabajije ngo akopanyuma n'ihenze bya niwo kubajije risa ikibazo narifise ni kimwe cyangwa bibiri ndabaza ku byerekeye ku kanama nkemurampaka. Hari abo turabona amazina akomeye ngaha muri juri mwatoye, mbega ikibazo kigira kiti aba tubona ngaha kubera iki aribo mwahisemo gukora icyo gikorwa? Mbega ikigira kabiri bari basanzwe baboneka muri icyo gikorwa cya juri? Hama ikigira gatatu akarusho kabo nakahe muri ibi bintu mwateguye cyangwa se inyungu yabo irihe cyangwa inyungu yanyu? Murakoze. Naitwa Mvano mtangazaji kutoka Forum Show. Swali langu ni moja tu kuhusiana na majaji. Nimesema kwamba majaji ndio ambao watakuwa kwenye upande wa coaching, na mara nyingi sana huwa tunazoea kuona kuna competition kama hizi majaji na kuna watu wa coaching wanakuwa ni watu tofauti kutokana na sababu jaji anaweza kuwa iko na hisia na msanii yoyote yule akafanya namna yoyote ili aweze kushinda. Kwa nini hamkutofautisha hao ndio wao majaji na wao kwenye upande wa coaching? Hilo. Première question, c'est qu'est-ce que Nager Nalimba apporte du nouveau justement dans l'industrie de la musique au Burundi? Parce qu'il y a eu Privuzi, qui a également Isanganiro, donc ce sont toujours des artistes qui sont là. Et quand vous parlez de jeunes talents, c'est qui exactement? Parce qu'on voit également, nous avons des jeunes talents. Nous avons Dromati, Berry Music, ce sont aussi des jeunes talents et qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer dans ce genre de compétition. J'aimerais bien avoir beaucoup plus d'explications. Enfin, oui, là-dessus, merci. Ku kibazo Krista yabajije ku cerekeye ni jury yavuze kubera iki twatoye iyi jury. Nabonye ko mwese mwabamenye kandi mwabamenye kubera abafise ico bamaze ico bazi nico bashoboye. Muri jury twarondera abantu batatu, ariko muri abo batatu twari dufise liste y'abantu benshi twabonye tutobashiramwo bose kubera vyotugora kandi ntivyo nakunda. Rero twababwiye yuko yari première edition, bisigura yuko hariyo deuxième, troisième, quatrième. Iki kintu twagiteguye amezi ane, ariko kuva muri uko kw'icumi tuzoba dutanguye gutegura deuxième edition. Bisigura ko tuzoba dufise umwanya ukwiye, dushobora no kuronka uburyo bukwiye. Rero turifuza yuko chaque edition tuzoza turashiramwo abandi. Uba ntibisigura yuko dufitaniye kontra ya 10 ans cyangwa ya 20 ans. Ego ico nico kibazo ico cyane. Hanyuma hari ikibazo bavuze ngo bari basanzwe baboneka kubera twebwe turiko turaba si ishuri turiko turakreya tuvuga ngo dukene baje mu ishuri bigishwe n'umuntu yavyigiye. Turiko dushaka turonka umuntu azoza kubandi, dushaka turonka umuntu azoza kuba Big Fizzo, dushaka turonka umuntu azoza kuba Esther. Urumva nico turiko turarondera, bisigura yuko twabonye yuko bo bashoboye kubidufashamwo bagasigurira bakigisha les jeunes talents. Kuri twebwe turabona yuko ico kintu nicashoboka bagashobora
hakazovamo umwe aza kuba umwe muri aba kuri twebwe objectif zacu tuzizoba twazishikiriye urumva nico. hanyuma inyungu bafise n'ubumenyi bwabo ni ubushobozi na nico bamaze kumarira igihugu gushika ubu, kandi twese twemera. Hari umwe mushobora kuba mutamenyemwo niyo dushobora petetre kubabwira CV yiwe gato, ariko mwabamenye ndibaza ico antuka nta twokijamo cyane. CV turazizi bo barabatera ngo bariko barafasha bazokora ico gikorwa cyo tajwi for free nabo muzabice ko bizikana amazina akomeye badashobora kwicara hagire. Sawa ico niyo terme ntari natawe. Nanjye nshanda kubaza ikibazo waje ngaho bakwishyuye cyane waje bakwishyuye. Okay, hari ibikorwa nuko gusa hari abantu benshi bahora bafata babonye image y'umuntu ntashobora kuja hajya anyata amafaranga bamuhaye, sibyo? C'est vrai, hariyo rimwe na rimwe natwe turafise imitima naho bamwe badufata ukundi kuntu, turafise imitima turafise kuko tuzi aho turazi aho twavuye, kandi kugira dushike ngaha nuko badufashije kandi nuko bakibandanya badufasha. hariho ayandi maproje ushobora kuvuga ati jewe urusura rwanje sinshobora kuja kurushira hajya batamuhaye amafaranga. Mugabo ibi anye ni ibintu by'abantu b'abajene bazoba Uburundi bw'ejo buririmba, sibyo? Kuko twebwe ntituzokwamaho, hari izindi generasiyo ziko ziravuka, so ni mu ntumbero yo kuvuga yuko mbega twebwe nitwavaho tuzosigara abandi abo tuzoragana bandi. C'est pour cela ko ubona urusura rwa Fiare yazi ngaha nta mahera bampaye, bashaka nimba aricyo kibazo bashaka kumenya nta mafaranga bampaye. Mugabo kubera juste yuko nzi yuko jewe ntazokoma ndi Fiare yazi imisi yose, shaka kuraba abandi bajene bazogaruka bazoserukira Uburundi kuko amashuri aruma kabisa yanjye. Merci beaucoup. Hari ikibazo babajijwe mu Giswahili, sinzi ko ndi oblige kucishura mu Giswahili canke ndakivuge mu Kirundi bibavako na niseme Kiswahili. Ndibaza ni kugira bishire kuri radio mu Kirundi ntaco. Wabajije ikibazo ati kubera iki tutashize abakoci kwabo na jiro kwabo, nuko wavuze yuko henshi ariko bimera, ariko henshi sinatahuye aho utatse kuvuga kubera ndazi amakompetisiyo menshi ari kuri niveau international, usanga abantu bo muri jiri batoramwo abantu bagenda gukoca, umwe agatora 2, 5, 6, urashobora kugenda ukaraba nka The Voice n'izindi urashobora kubibona. Rero akantu gusa nashaka nce nongeramwo nuko bazobafasha mu kubakocinga, ariko muri finale atari bo bonyine bazobatora. Uhavuga atarashobora kugira umuntu umwe avuga ati uyu muntu ategereza kwironga. Rero mu bintu vya finale nitwagera muri finale umuntu azoza gutorwa n'abantu basanzwe abene igihugu canke abantu nyene basanzwe bazoza nibo bashobora kuzotora. Hanyuma bazoca ku makonti ya Facebook cyangwa Instagram bashobore gutora. Jiriyo izoba ifise 50%, bisigura yuko 50% yindi tuzoraba amanota y'abantu basanzwe batoye namwe n'abandi bose n'abavyeyi babo c'abavyeyi bacu. Rero iyo 50% kugira batangure gutora demi finale iheze, umunsi wa ukurikira abashobora gutora kuri ayo ma platform bazoba barekuriwe gutora. Hanyuma jiri ya 50% yabo bazoyiduha ku munsi wa finale bamaze kubumviriza ukuntu baririmbiye kuri finale. Hanyuma bisigura yuko babo bazotora meme pendant la finale umuntu azoba gifise ubushobozi bwo gutora, kubera twizere yuko ku ma platform yanyu bizoba biriko birahaca no kuri wacu bizoba biriko birahaca. Bisigura yuko abantu bazobandanya batora gushika finale ihere, hanyuma tuharure 50% tuyihe abantu basanzwe jiri juste kugira habemo transparence. Merci.
Yann Santana, attends. Je pense que. Est-ce que je suis obligé de répondre en français? Vas-y. Mu Kirundi. Ndavuga mu Kirundi. Ndabaza ikirundi cyumva. Iyo tuvuga ku byerekeye nanje ndaririmba déjà c'est en Kirundi. Ni mu Kirundi. Wabaza ikibazo ati nanje ndaririmba izanye iki gishasha. Ndibaza ko mwese mwumvise ko hari evenement izobera ndi. Aho bwa mbere turonse evenement nk'iyi yo kuririmba, ya komisiyo yo kuririmba izobera ndi. Kandi baza ko mu Burundi bwa mbere bibaye parce que mu bindi bihugu uko biraba à cause de Covid mu Burundi bwa mbere zo bibaye hama ikintu izanye nuko uravye Jesse ko mukunganira sinzi ko nokunganira igifaransa cye kirancanga gato mugabo hari akantu numvise yavuze en fait yashatse kubaza ati différence hari ni yahe parce que pour musique irabikora imyaka yose iki n'iki ego kuba pour musique ibikora nivyo buza yuko n'abandi babikora sivyo kuko hari abantu peut-être bataronse chance muri ya pour musique kugira batsinde muri pour musique nibaza yuko ari impamvu nabo bashimye kubikora kuko bajya bataronse peut-être ijya chance yo kuganya muri pro musique n'ababironse kandi simbona yuko ujya yambaye Gucci nawe ngo ntuye yambara kubera naka yambaye Gucci urumva cyangwa yambaye impuzu timeze uko nawe ntuyombara urumva so nibaza ko mu ntumbero y'iki kintu no kuvuga yuko bajya abantu bose bataronse ajya ama chance yo kugira baganye cyangwa iki parce que amahiganwa ni menshi araba mugabe umuntu agize ihigana ntibivuga yuko n'abandi badashobora kugira iryo higana kuko ni umuntu mbere yo guha chance hari abandi baba peut-être ko bataronse umwanya wo kuja kwiyandikisha cyangwa guparticipa muri iyo evenement so niyo mpamvu turabikoze en tout cas umwanya urahari kandi abantu bose barafite uburenganzira bwo kwiyandikisha cyangwa ikisi kuvuga ngo kubera naka yabikoze ubundi ntibo bikora cyane nuko bacancu amisi batangiye kuririmba twebwe dufise amatatu tudashaka kuririmba kubera bacancu amisi batangiye kuririmba urumva nimba ufise talent y'ikintu urashaka ku expose iyo talent yawe abantu peut-être iyo wari chance yawe uno musi utaronse ejo urashaka kuronka yitwa Alain Nova Irambona korera programme radio et assez live show samira muri radio Gakura mugabo kandi bagenza ngaye kubaserukira kubarongora mu ishyirahamwe Association Burundaise des Journalistes Culturels ubwo rero narifise tubazo tubiri gusa tworoshe nagomba bwa mbere banguze ubwatsi dushime ino initiative kuko ni solution nyinshi mu ngwane nyinshi zihari gato karakura isanamu TV isanamu media iraje n'izindi zobikora tugume muri ambiance tugume muri dans un climat festif d'ambiance nyere Burundi busaga amahoro turimo turiyavyaza umusaruro voilà hanyuma kabazo kanje kambere ngaka numvise kari miliyoni 4 ziboneka direct kuri batatu les 3 finalistes hanyuma n'izindi note zohabwa bari yandwi n'ayandi ma note azokwinjira hariya muri ma audio n'ama video hama à la fin numvise ko hariho accompagnement kuri bajya batatu wa mbere duha neza ka design icyapa cyo accompagner ngene bimeze ko nibikorwa numvise audio 5 video 3 ni accompagnement yo bimeze nkagutse kugira ngo kumbure tugere dufise igicapo akuna kambere akakabiri abonye aba partenaire ngaho kwiyo bash mbega la liste close cyane n'abandi boze ko numvise kubiyandisha ku Facebook mu gihe la population burundaise cyakoresha canal cyane radio kumbure na Facebook atariyo ashobora gukorera ya message mbega ejo buzi mu partenaire wa telefoni mobile ntiyo sikaze kugira ngo batone kuri SMS nagoma maze rero mbega la liste close cyangwa abandi barashoboka ira mahoro Elmaro mwarimu kuva kuri Dative akabazo kambe nayifise just ni kamwe kongera ko bari nakanyuma kuntegurikira ko baya nanje ndaririmba dusanzwe tuzi neza yuko ihiganwa rihari no munsi rindiriga yateguye Takatana Primusic hari umuntu ashobora kuvuga ati Jeffrey bakona arahangayitse nakubitika vyata rero amabanga abiri ntabangikana je niko ndabiza ariko hari undi ashavuga ati
reka mvomere zose sinomenya aho nzogira ese muzosanga yuko yaje kwiyandikisha hino yongeye yariyandikije n'ahariya muri Tagata na Primusic muzomureka banashyira muzoshamo mu kazi murakoze cyane twavuze yuko tuzomusohorera tuzomwakompanya kuri audio zitanu ndibaza iyo deja ni akompanya hanyuma n'amakuru ariko amenta azoba ari umuntu mushasha turifuza kandi turizeye yuko ahantu azoba ariko arazisohorera amenta bazoba ariko baramufasha mu kumusigura ibintu vya musique umva niyo accompagnement twashatse kuvuga sinon ça sera 100% musical bien sûr turifuza yuko namwe mushobora kubigiramo uruhara mushatse kumukuvura mushatse kumugira couverture cyangwa mushatse kumufasha mu bundi buryo kumutumira mu biganiro byanyu icyo cyose ni ikintu gishobora kuba ari accompagnement hanyuma mwabajije kuvyerekeye liste y'aba partenaire urumva iki kintu cyateguye isanamu ku buryo buke bafise ariko turifuza yuko ngaha ahantu ho kuzura turifuza yuko ahantu ho kuzura nicyo gituma twabatumyeko twabahamagaye kugira ngo mushobore kutugirira ico kintu hanyuma abantu bafise urukundo rwa Legend Talent bashobora kutwegera tugakorana cyangwa abantu bafise peut-être ma intérêt mu bintu vya commerce n'ibiki nabo nyene bashobora kutwegera tugakorana urumva ico kirabandanya hari wavuze Tagata nanje ndaririmba reka ndakivuye ku mwanya munini naho ntari kucishura ariko nuko twebwe twababwiye yuko turiko turondera Legend Talent turiko turondera abantu batararonka amahirwe yo kumenyekana turiko turondera abantu bataratangura kuririmba mu majambo make badafise amalabel iyo yindi nayo wavuze nuko bobo n'amahihenze baraba abantu basanzwe ahubwo bazwi abantu basanzwe barimo benshi bafise indirimbo deja zimaze kumenyekana bafise n'abandi bafise amalubumu n'ibiki urumva rero nico twebwe turafise condition ku bantu bagitangura dukeneye gufasha kugira nawe aje aruhugo ruhusha ko kuzoja muri Tagata basi niba atakindi kibazo ubu hari ikindi kibazo icyambere ni ndashaka gato abateguye amahiganwa mutubwire ingene muzokurikirana neza bana ba artiste batatu bazoba bakahukana ibibanza bitatu vya mbere muri ico kiringo c'umwaka mudusigurire neza muzobakurikirana ku buryo bumeze gute ico ni ca mbere hama ica kabiri mwabuze ko muzobakorera indirimbo zitanu na video zitatu neza izo ndirimbo zizokorerwa hehe kuko iyo tuvuze indirimbo zitanu video zitatu ushobora gukorera video umuntu zitari ku rwego rwiza icyo gituma ashaka mutubwire izo ndirimbo zizokorerwa hehe ayo masanamu azokorwa no muri nzu y'uri icyo ni ikibazo cya kabiri hama icya gatatu ari nacyo cya nyuma mwavuze neza yuko mukeneye umuririmbyi ata lebo arimo cyangwa ata muntu afise amufasha ariko uno munsi yansatana yabivuze aravuga ati hariho abana cyangwa hari urwaruka rufite impano yatanze uturorero tugiye gutandukana hari urwaruka uno munsi n'ayo mazina ruyafise ariko badafite abantu babafasha bacikora mu mufuka iyo bagiye gukora indirimbo iyo bagiye gukora amasanamu n'ibindi mbega bobo barahawe ikaze muri bino biganwa cyane ikibazo cya nyuma uhereje kwa metro nari nifuza kwishura nimba warakurikiranye ku Pedro amapublication yari karaca kuri Isanamu Media aravuga neza ati woba ufise impano utarashira habona dushaka abo bana abo ba jeune bafise hagati y'imyaka 16 na 35
batarashobora kwiyerekana ku mugaragaro, batarashobora gukura impano yabo ngo baje ku mugaragaro bayerekane. Dushaka kubafasha kuyerekana, dushaka kubakompanya muri uwo mwaka wose tubashire ku mugaragaro. Izo na buri member afite icyo yongera kuri wacisha merci. gato nongereze gato mumfashe dutahuranye sinzi yuko reka tugire ko hari icyo nashaka kongereza ko gato kuri icyo gishumi hano yaraje kuvuga ubundi umuntu afite imyaka 16 gushika kuri 35 hariyo urwaruko no muri rusizi iyo myaka bafite indirimbo imwe canke zibiri zimaze no kuvugwa ku iradiyo. Ubuze ngo ubwo rwaruka rufise impano ariko rutarayerekana, ndashaka ngaho ngo dutahuze eske n'ubwo rwaruka rutaraja muri studio gukora indirimbo n'imwe ariko rufise impano, ico ni ca mbere. Canke n'ubwo rwaruka rufise izo ndirimbo zimaze guca no kuri izo mbonesha kure canke amasamirizi ariko batararonka ayo mahirwe y'uko izo ndirimbo zabo zimenyekana. Ndashaka ariko umuntu utahuza kugira ngo natwe niyo twashika kuri izo samirizi zacu canke imbonesha kure tuze kumenya ibyo tuza gusigurira abantu bazakora kumviriza murakoze. Mwunganiye gato ku mishu ariko arabahereza mutenya. Jene baza yuko bavuze impano itaraja habona. Twese mbere yuko dutangura muri industry twaba dufise indirimbo tuba twaranditse nk'ahantu ugasanga urafise composition umaranye imyaka 3 mugabo udafise ahantu ushobora n'umuntu akumviriza composition yawe. Nibaza ko ibyo biri clair kuba ufise impano itaraserura ushobora kuba waranditse ukayicarana Fizo afise hip hop yanditse kuva afise imyaka 10 yagiye kwisohora afise imyaka peut-être 15 urumva. Rero bisa yuko haba hari umuntu akwapwiye nivyo bavuze umuntu atari muri label atarafashwa akeneye kwiradiyo ataraja no kwiradiyo ataravuga no journaliste atararonka ibyo bakwe donc voilà ngira biri clair ukeneye abantu mu gisuru mu Nyamagana Gael reka kuvugira mu Kivunga baguhaye micro ubaze amakesyo yose nimba ufise andi makesyo uze kubaza kuko ndumva yuko hari ikintu ufise ushaka kubaza cyane urumva urashaka kubaza kandi urashaka kubishura kuvugira hariya se Fabian baguhaye micro uvuga ikiri ku mutima wawe sivyo kandi byo babwiza nimba hari umuntu ko abaje nimba hari umuntu ataratahura abazi kibazo hama abantu tahurisha hama n'abandi bantu baze kubitahura ntituve ngaha kuko turafise ingeso yo kuva ngaha twaje tugenda tuvuga ibintu hanze reka tubivugire ngaha hari amakame abantu bagende batahura kuko vraiment jewe byombabaza tuvuye ngaha mukaca wumva ibindi bintu bariko barabibaza ku ma social media iki kandi twabahaye umwanya wo kubaza ibibazo byose s'il vous plaît umuntu afise ikibazo kiri ku mutima ntakibaze hama bamisha kandi turasaba yuko bataza kubaza ibibazo babajije avant kuko ndabona hari abamwe bari ku matelefone kwa tusanga ikibazo cya murenganya aciyasubira kubaza cya kibazo nyene. Okay, you have to be focused right. Isaac TV. Oh.